gifasha kuduza amikoro y'abenegihugu. Tugarutse rero hano mu Burundi turavye ibiterwa byose birimwa, ahubwo dusanga ikibonobono arico coshobora kuba kigugwa amafaranga menshi cyane mu gihe twokirima hama tukumvikana namwe mu masoko agikeneye. Aha novuga ko twebwe ubwa mbere abo turiko turakigurira tubaha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10, ariko kigeze ku isoko mpuzamakungu ikiro kimwe gishobora kuba kigugwa amafaranga tugiranije gushira mu marundi hafi hagati y'ibihumbi 90 n'ibihumbi 100. Igiterwa cy'ikibonobono ntabwo ari gishasha mu Burundi kuko carigeze kuba kirimwa kuri leta y'ababirigi igihe c'abazungu canke c'abakoroni, hanyuma cararimwe ikiringo gito mugabo mu nyuma kiragenda. Twebwe rero twasubiye kugarukana uburimyi bw'igiterwa cy'ikibonobono mu Burundi kugira ngo tukigwize, kubera yuko twari tubonye yuko gishobora gufasha guteza imbere abarundi, kubera yuko ari igiterwa gisanzwe ari njabukamazi. Njabukamazi rero mu gihe mu Burundi dukeneye amafaranga mvamakungu, natwe twabonye yuko igiterwa cy'ikibonobono coshobora gufasha kugira ngo ayo mafaranga aboneke biciye mu burimyi bw'igiterwa cy'ikibonobono. Kikaba rero ari igiterwa gihingurwamwo ibintu vyinshi bitandukanye, aho ubushakashatsi bwerekana yuko igiterwa cy'ikibonobono gishobora kuvamwo ibintu 23. Twebwe rero hano ico twibanda ko cyane ni kukirima, hanyuma tugaca tugihingura. Kugihingura twebwe tuzogikuramwo ibintu 3 vyonyene nivyo twashize imbere, bigizwe n'amavuta asanzwe akomoka mu kibonobono, n'amavuta azimvye cyane ku isoko mpuzamakungu haba na hano nyene mu gihugu, kuko dusanzwe twaratanguye kuyahingura mu gakurugero ruto, aho iritiro imwe y'amavuta tuyidandaza amafaranga 240 by'amafaranga y'amarundi. Rero akaba ari amavuta tubona akenewe cyane hano mu gihugu, kuko hariho abayagura kugira ngo bayisige abavure indwara zo ku rukoba, hariho n'abayagura kugira ngo bayisige akuze imishatsi yabo, hari n'abayagura rero mbere bakayakoresha mu buryo bw'ubuvuzi, bakanywa dukeya kugira ngo asohore amasumu canke ibinure bidakenewe mu mubiri, umva mu buryo bwo koga mu nda. Hanyuma kandi tutibagiye bivanye n'imyizerere y'abantu batandukanye, hari n'umugwi wundi munini ugura ayo mavuta kugira ngo bizera yuko ashobora kubirukanira amashetani, imikoshi, inyatsi n'ibindi. Rero twebwe tumaze kubona yuko ngaha mu Burundi umugwi munini w'abantu bayakeneye, twahisemwo kuca duhamagarira abarundi bose kugira ngo turime ico giterwa tukigwize, kugira ngo ico kintu tubona abatari bake bakeneye babandanye bakironka. Aha novuga ko twebwe ubwa mbere abo turiko turakigurira tubaha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10, ariko kigeze ku isoko mpuzamakungu ikiro kimwe gishobora kuba kigugwa amafaranga tugiranije gushira mu marundi hafi hagati y'ibihumbi 90 n'ibihumbi 100. Gutyo rero tukabona neza yuko abarundi bijukiye kukirima, kumbure cofasha kongereza mikoro yabo ha ruhande y'ibindi biterwa byinshi bari basanzwe barimo. Twebwe twahisemo gukorera hamwe nka koperative kugira ngo ntihabeho uwitwa ko ari boss aja kugurira umurimyi, ahubwo twese dukorere hamwe tukirimire hamwe, abari twebwe nyene tucishorera, hanyuma tuzoshobore kugabura ayo twaronse ataguhishanya, kuko mu gihe biba bitameze gutyo haca habaho ubuza akagurira umurimyi akamuha yo yishakiye, we akaca agenda kuronka amwe menshi.
ivyo rero twebwe twarabikuyemwo, twebwe dukorera hamwe, nuko twahisemwo gukemura ico kibazo kugira ngo umurimyi ntashobore gucika intege. Turafise imirima twarimiye hamwe kuko novuga yuko twari tukiri mu ntango ko twabanje gukora igikorwa cyo kumvisha abarundi yuko ikibonobono gifise akamaro, hanyuma rero barabibonye gushika ubu novuga yuko dufise twese hamwe turafise amahegitari arenga gatoya 12 twarimiye hamwe. Tukaba dufise rero n'iyindi mirima myinshi cyane yagiye irarimwa n'abanywanyi, ariko babikora nko mu buryo bwo kugeza bavuga ati reka turabe ko ari ivyo batubwiye ko cera kare, reka turabe ko ari ivyo batubwiye yuko nitwakirima bazotugurira, reka turabe ko ari ivyo. Ubu rero ivyo byose bari bakoze kugira ngo barabe ko ari ivyo, baramaze kubona yuko ari ivyo. Twiteze rero yuko muri iri rima rikurikira ari naco gituma twabahamagaye kugira ngo tubivuge kare, bitegurire kurima igiterwa cy'ikibonobono mu irima rikurikira. Rero turiteze yuko nibakirima tuzova turonka umwimbu ugwiriye twifuza kugira ngo dushike kuri rya hinguriro.